uyu munsi nabo twabayemo bisineze bishatora biringa aye abana bo ndabireka kandi bongeye yongeko ko muri ko muravuga mbega tufate muri Eklezia Katolika ariyo demokarasi cyane ntayire ntibaheruka gutora papa yatowa mu kumajwa ngahe hitoje bangahe mugani demokarasi baratora ko atanumwe arabakondana. Umugambwe CNL usubiye kwemeza amatora yo kuwa gatanu guheshi umwaka wa 2025 yaranzwe n'amabi menshi bituma ibizoyavamo bitokwizegwa. Ibihe byiza kuri mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no share ya YouTube baresha kuri mwe rudende hibashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye babivugwa hirya nino amakuru agaruka cyane kuri yerekeye umutekano ndetse n'ivya politike tukaba tugira tubashikirize kuri zimwe zigezweho ziri kuvugwa cyane. Hari umupatiri yafashwe arapfungwa kuri ubu turiko turavugana akaba yamazije gushikanwa mu iperereza ry'u Burundi kubera amajambo uyu mupatiri yashikirije icatumye umupatiri afatwa agapfungwa. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru umupatiri yafashwe n'abakozi b'iperereza akaba yafashwe ahejeje gusoma inkuka y'imisa ni mu majambo yashikirije. Ivyo kandi bikaba bije inyuma yaho abepiskopi Katolika mu Burundi bagize ico bashikiriza ku matora bakabone ko yagenze nabi bakabonamwo n'utunenge twinshi. Ivyo bakaba barabishikirije mu jambo bashize habona ndetse ni kuco bavuze ku matora. Turaza kubigaruka ko muri yano makuru. Turaza kandi kugaruka kuri Perezida Ndayishimiye Varisito avuga ko kuba amatora yabaye mu Burundi atari ko aravugwa ko rumwe ngo nibisanzwe kandi ngo abatovyi ntibabura. Perezida Ndayishimiye akavuga ati ngo ni Roma kwa papa ngo papa yaratowe ku rugero rwo hejuru ngo kandi nta urajangaho ngo abigwanya avuge ko hatabaye demokrasi. Turaza gukurikira umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Nivyo vyononye igihugu cy'u Burundi rero guhogoza nibibi murumva nk'ubu je ndabwiye nk'umuntu we ikomine warabuze n'umuntu ushira kuri liste iyi province ntiwitoje mbwira ingero za kuva ko hiyibwe wararungitse inderezi yakuri yo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Turaza kumukurikira dufise inkuru nyinshi twabateguriye muza kugenda murakurikira wewe fyonda kuri subscribe kugira igihe cyose turose amakuru n'ibiganiro rajuba mu bambere bashikirwa navyo. Reka dutangurire no makuru yacu kuri no nkuru y'umubabaro. Ni inkuru iteye agahinda. Hari intwazangabo yaguye muri Republika Demokarasi ya Congo ni Majoro Marius nimubona. Tukaba twari turonse amakuru ababaje y'urupfu rw'intwazangabo y'u Burundi Majoro Marius nimubona yagwariye muri Republika Demokarasi ya Congo. Niyitwararikwa harabura uwumuvuza aruhiye gucikana. Umwe mu basirikare yatwandikiye akaba yatubwiye ko Majoro Marius nimubona yafashwe na malaria ari muri RDC akaba yaragwaye araremba ariko ntiyavujwe. Ivyo rero bikaba byaramuviriyemwo urupfu. Iyo malaria itavuwe kare ngishobora kuvamwo complication mbi cane bita insuffisance renale ngo nivyo rero vyo bavyashikiye Majoro Marius nimubona. Iyo ntwazangabo ikaba yatahanywe mu Burundi ku wa gatatu heze ageze habi hatagishobora kuvuga inyuma y'imisi ibiri yaracikanye nuko iyo ntwazangabo iba iragiye. Majoro Marius nimubona ni intwazangabo akaba n'umurundi yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979 akaba ava muri komine Mabanda wo mu ntara ya Makamba akaba asize umukenyezi n'abana bane bakiri bato. Marius nimubona akaba yari uwo muri promotion ya 37 muri Iskamu akaba yari afise numero matricule S1555. Turahojeje umuryango wa Majoro Marius nimubona. Imana mushobora byose iremesha umuryango muri bino bihe bitoroshe. Urupfu rwa Majoro Marius nimubona rwerekana ingene abasirikare b'u Burundi bafashwe nabi iyo barungitswe kugwana muri Republika Demokarasi ya Congo bagira kuba mu ntambara badatahura bakibwa udufaranga two kubasubira bakagwara ntibavuzwe bamwe barapfa bagasangukira mu mashamba imiryango ntibimenyeshwe. Abo basirikare bararushe cyane hakaba harimwo n'abagwa muri Tanganyika bariko baragerageza guhunga gisoda ntigishobora kugira ico civuze kiranuma ntigisigure n'ivyabaye ariko nanone ibi bintu birashobora kuvyura icuka kiri mu nzego z'umutekano
urugamba abasirikare b'u Burundi barimwo rurateye ubwoba kandi haranagwa abasirikare batari bake. Ibiriko biratuntuza abarundi. Intwazangabo rero ikaba igiye mu buryo bubaje cyane. Turahojeje umuryango wabuze ndetse n'indi miryango ibandanya kuburira ababo muri izo ntambara zo muri Kongo. Tugaruke ku nkuru nyamukuru twari twatanguriye ko ni inkuru y'umupatiri yafashwe agafatwa n'abakozi b'iperereza ahejeje gusoma imisa. Uyu mupatiri yafashwe inyuma y'uko ashikirije amajambo vyumvikana ko rwose atashigikiye canke atabona kumwe n'abasenidedefuded vyavuye mu matora. Amatora rero avuga ko yabayemwo ubusuma budasanzwe. Amatora kandi avuga ko ari ibintu vy'ibiterasoni kubera ko ivyayavuyemwo ata kinini bigiye guhindura mu Burundi. Uyu mupatiri yafashwe ninde? Uyu mupatiri yafashwe yitwa Patiri Paul Butoyi. Yafashwe n'abakozi b'iperereza bamukuye mu Gitaza, ni muri komine Muhuta, intara ya Rumonge. Umupatiri afashwe inyuma yo gusozera inkuka y'imisa yo kuri uno w'Imana muri sikirisare katolika yaho mu Gitaza. Akaba rero yagirizwa kuba ngo yoba yashikirije muri iyo nkuka y'imisa amajambo atanezeye abategetsi ku bijanye n'amatora aheruka kuba harimwo n'ivy'amacakubiri. Amakuru dufise yemeza ko Patiri Paul Butoyi ngo yoba yatwawe ku cicaro gikuru c'iperereza mu gisagara ca Bujumbura hafi ya Katedrale Regina Mundi. Abamutabariza bakaba basaba ko atogirirwa nabi ahubwo ko yokumvirizwa impamvu yashikirije ayo majambo. Ka tubanze tumukurikire amwe mu majambo yashikirije. atuma turuka bagasu ubwabo ubumwe butaturuka neza. Rero umukama ni bose nabo babayemo bisigeze bishabatora biringa aye abana bo byabireka cyo kandi bogere yorongeko bireyeko twabifashemo kubera ubwabo yacaga abantu bakora nyakuri igize abakurikirana yekaga baribire nibaza zobahanagura mu cyane ko bafite ishavu cy'ibyo bibabazi kuko abarazi n'abagora kwitanga bakaba amagara bati ubwabo bitangaye kuko nayo mugo byo babayemo byandikwe ariko Yesu afite ku ruhande ikaburi n'iyako umukama abifashe abimanaguye icyo twabana neza tubane ubumwe tubane urukundo ubudasa bwacu ibyo byoteka byacu ibyo tubabiro cyacu ibisigaye ntacyo bimaze kugufurukana ukagukomana ukagufurukana ashaka ko twisubirako tubire Kristo kubana mu bumwe twiyamiriza amacakubiri uko ameze rwose aturuka bose mu migambwe mu bintu mahuko mu umuntu afise ubutunzi mu bwenge ibyo byose birashishuka kama isi kubana rero ubumwe bwahumwe Imana kuko Imana gusenga n'ubumwe twese abatatu noneho ugagusenga umukama tukamamaza tukakira Yesu we hanyuma tuzovuga kujyana tukabonana n'abakera n'abasi tubafashe gukuriki nuko tubafashe bakuru mugewe nawe nabi abahinda n'ibizagize bakwiye kugira ngo byatugoye tugende
ibyo rero akaba ari ibintu byateye ubwoba iyo babaharanira agateka kazina muntu ndetse n'abandi bakurikiranira hagufi vya politike mu Burundi babona ko uyu mupatiri yasari iciyumviro ciwe ashobora kugirirwa nabi nk'uko rero vyavuzwe na Martino Ninteretse uko uza wese aravuga ivyagenze nayo mu matora ngo azofatwa agafungwa. Uyo patiri Butoyi rero yahagaritswe n'iperereza hakaba yafashwe inyuma y'imisa yasomye bikaba biteye ubwoba cyane. Inyuma yaho kandi abepiskopi Gatolika mu Burundi basohoye itangazo bavuga ku byabaye mu matora ndetse bakavuga ko habayemwo utunenge tutari duke. Ibyo byose rero bikerekana ko mu Burundi abantu benshi batanezerejwe n'ukuntu amatora yagenze n'ubwo umugambwe CNDD-FDD ubandanya kwihayagiza uvuga ko amatora yagenze neza kandi ko abarundi bahurumbira uyo mugambwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye we avuga ko ngo no muri Gatolika ngo papa yatowe ku majwi yo hejuru cyane kandi ngo akaba atavuze ko amatora atagenze neza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yabivuze ariko arishura ibibazo by'abamenyesha makuru bijanye n'amatora y'abashinga amateka. Eka tubanze dukurikire Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi. Nawe wari wewe ntubuze babiri wakunda mugabo atoye umwe none ujya wundi waramukubise reka tuze turatahura kuko bita umwana ninde yakubiswe. Hanyuma rero nagenda kubwire burya ibintu bijanye n'amahoro n'umutekano ururimi nico kiri gihimba c'umubiri kibi cambere kibaho. Ururimi ruraturira nk'umuntu yambitse bari igihugu akacambika ibara ariko arondera kugumura abantu ababesha kubera ko uwo muntu atavuga ati ahanaka. Genda kubwira hariho umwe nyene muri abo bariko baridoga twavuganye neza aca ndamubwira nti mbwira ahantu hamwe kugira tugende kuraba neza ivyabaye. Ntereka ntibigoye ingere tubigira namubwiye ko nyene tukoteyo murazi ko tuvugana je na bose ni ingere tubigenza duca duhamagara abamandateri bose baserukiye abitoje duhamagara abo observateurs bose bari bahari duca duhamagara abo muri seni hanyuma wewe uvuge ingere vyagenze nabo batubwire twumva ukuri aho kuri. Ngo ndakubwije ukuri ngo usanga ari kuja kunjana mu bene gihugu ngo sinshobora kuvyubaha kukivyo none uri kuvuga ivyo udashobora kwemanga imbere y'abantu kuko uri kubivugira ku maradiyo urumva ko nkuba bari kwaraturira gusa kugira ngo avuge kuvuga ngo abantu bagumuke niko bavyita ikinyoma. Genda urabe no mu gitabo cy'amategeko kubeshera igihugu ubugumuye abantu nico gituma niba mubujije kuvuga bamubwiye bati bizane kuko ugasanga uri kurabesha uzobugumuye abantu. Igitabo cy'amategeko kirahana. Reka demokrasi nibisigura impunity. Demokrasi ni igihugu gishingiye ku mategeko. Umuntu wese arenza amategeko arahanwa. N'uwo muntu rero aja kubesha akabesha igihugu kugira kigumure amategeko ariho aramuhana. Rero ntawababujije kuvuga amahinyo babonye. Mbega none kuvugira ku radio ni kuri sentare kubera iki nimbere yuko atangaza je twavuga ngabone ndabubwira nti wowe usa gufisa ukuri kuzane ukuvuge muga kugenda gutangaza ugasanga ari kinyoma naho uzongira gute. Nk'ubu dufate wewe nyene nk'umuntu yogenda ku radio akavuga ko yejeje kwica umuntu ati naka ahejeje kwica umuntu ahanaka mugaca muhura n'abantu gwe wawe ndahejeje kwica umuntu agaca kuboha ubwo nyene uraboshwe jewe nishe umuntu ahubwo nabagukubita bati muraraba neza ntave yicundi. Erega hari ibintu abantu bakora mu tuntu duto duto ngira ngo nikubera yandero ya kera bavuga ngo utabeshe ntasumira umwana. Ivyo bintu izo ni inyigisho mbi z'abantu basha gusambura Burundi gutabeshe ntasumira umwana wundi imba guhisha ivu ngo utabara na mukeba ntakubita urugohe n'ibintu mwene ivyo vyononye igihugu cy'u Burundi. Rero guhuguza ni bibi. Murumva nk'ubu je ndabwiye nk'umuntu we ikomine warabuze n'umuntu ushira kuri liste iyi province ntiwitojemo mbwira ingene uza kuva ko hibwe wararungitse inderetse yakurerekera iki kutitojeyo. Mbwira umuntu yabuze n'uwo yizera je ndazi umwe yarondeye umuntu ariko arondera ati ndondera abone ushira kuri liste yamusavye miliyoni 50 ati je mpaye miliyoni 50 ati no kwemera kushira kuri liste acarita kandi yari uwo mu muryango iwe ndamubuzi none ko no kubwira ati nogenda kamuzana akabicabona none mbwira umuntu n'inzu yiwe
itamutoye. Ndibuka mu matora yo mu 2020 sikure ni muri iyo komine Giheta hariho umugambwe wagiye kwitoza hanyuma baronka amajwi 3 mugabo ari muri komite y'umugambwe gusa bonyene bari 8 hanyuma bacagira inama bati bwira none ko turosa 3 ni bandi batatoye umwe ati tende cyaratoye uwo ati cyaratoye bamwe 3 bagahinduka 8 kandi amajwi 3 burya rero ikintu kitari n'amatora abantu ndio bamenye ko ari sokre mbega ni kuki twidoga amatora yo batora mu mpisho ko mutavuga abariko bakinira igikombe bobo unabona n'umukinya gukiniye nabi muramukubita ngo ndibo bankiniye nabi mugabo yakinye nabi yagukiniye nabatuma igitmutsindwa mu matora hoho ni mwibanga mbega ko muri ko muravuga mbega tufate muri Eklezia Katolika ariyo demokrasi cyane ntayiri nibaruka gutora papa yatowa mu kumajwa ngahe hitoje bangahe mugani demokrasi baratora ko atanu mwara bakondana ngo nta matora mwagize ko bakugatavuga ngo nta matora mwagize ntituvyemera oyavuga hitoje bangahe uwatowe yatoye kumajwa ngahe tuvuga kuri none si demokrasi ni demokrasi amakunga ashobora kwiyamiriza papa ngo ntiyatowe yaratowe mu mugambwe hagati mu mugambwe muri wonyene mu gutora umukandida nta matora bakora none ni demokrasi si demokrasi mu mugambwe hagati hari imigambwe myinshi muravuga mutabakandida ni bande twebwe mu gutora umukandida burya ntimugire baba umukandida umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ni benshi mugabo hatogwamwo umwe kandi umwe acabuwa bose uzubona bagiye bati n'uyu twese umugambwe n'uyu tweme none abarundi bobo ntibashaka gutora umugambwe umwe bagacavuga bati twebwe umugambwe twemeye n'uyu komenga ni ntama yuri inzu mugabo birahimbaye kandi ni nakajya ko kwigisha abanyepolitiki erega abanyepolitiki je nasanze batazugira na propaganda nari umuntu ubwiye ngo nzobakira ngo ibarabara amahera ko taberetse uzo yakuba mbwira ingene buvuga kwa kibarabara uri kuvuga ngo ndashigikiye abagira fraude none byararagiba kwa n'abaravuye mu gihe cya leta naye akabava mu mataxi n'amakori ukabuzi ko abantu badakoze ntibazoshobora kubatega amataxi n'amakori burumva abantu n'abazo bamenye iyo uri kuraronderera kazoza igihugu ntuvuga ngo zo kubaka amashuri uravuga uti dushaka igihugu kimeze uko tuzobishika gute tuvuze tuti tujya tugwanye ubukene tuzoshika gute twese nitwava hasi tugakora none jewe umukuru w'igihugu nzoca mva hasi je kurimi wawe tuzova hasi na uzokora mwarabonye hari komine nabonye yatoye CDFD 99% itora na 20% nta mwabonye hari komine yatoye 99% CDFD itahora yitora n'ibice 20%.